Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 18/2020 baramukije mwese muriko muradukurikira amakuru twabateguriye tugira tuhere ku nkuru ziyagize. Ibitigiri by'abandura umugera wa COVID-19 bibandanya byiyongera mu Burundi muri kino gihe amashuri amwamwe mu gihugu akaba ari yageramiwe n'uyo mugera murabikurikira mu ntango zano makuru. Tukivuga ibijanye na COVID-19 murakurikira murano makuru amajambo yihumure atangwa n'umurundi yarutse kuronswa urucanco rwa coronavirus muri kino gihe aba mu gihugu c'Ubwongereza. Mu mpera zano makuru naho tubafitiye ikigabane ku isoko ikaza gushimikira ku ngorane abarundi baba mu bisagara by'u Rwanda bahura mu gihe bakiriko barasaba ubuhungiro mu kanya makuru midonito. Aramakuru tuhere uno nkuri vunaguye hivugwa mujanye n'umutekano muke kome niyo ngabo mukukuruke mu gisirikare ca kera ex Fab yarishwe kuruno wa gatandatu mu masaha y'inyuma ya saa 6 bikaba byakozwe n'abapolisi bafatanikanije n'igisirikare uwo yahoze ari gisongerezi mu gisirikare yiciwe ku musozi Gishiha zone Maramvya komine ya Burambi ni mu ntara ya Rumonge. Amakuru ava ngaho avuga ko kome niyo ngabo yaramaze imisi arondegwa n'igipolisi. Aya makuru nyene avuga ko igipolisi cari cemeye no kuzotanga amafaranga angana n'imiliyoni 3,500 ku muntu azokwerekana ahari kome niyo ngabo akaba yagirizwa kuba akorana n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho. Tubana ya makuru mujanye n'igisa c'amagara y'abantu amashuri ari mu bibanza nako bibandanya kwerekana ibitigiri byinshi by'abandura ikiza ca coronavirus mu Burundi. Nko ku seminari yo mu Kanyosha harugwa barenga 60 bamaze gutogwa ico kiza mu mpera z'indwi iheze. Ahandi ni mu bumanuko bw'igihugu mu ntara ya Makamba, mu ntara ya Mwaro no makomine amwamwe y'intara ya Makamba hamaze gutogwa umugera ku barenga 70 harimo abanyeshuri n'abigisha. Tubibaze Reverien bazikamwe. Inyuma y'ibipimo byakozwe ku seminari ntoya yo mu Kanyosha basanze abanyeshuri bagera kuri 60 baranduye ikiza c'umugera wa corona gushika kuri uyu wa gatandatu heze. Bamwe muri abo banyeshuri bo bariko baravugwa mu bitaro bitandukanye. Ku wa kane heze umuyobozi w'ishure shingiro rya Ruziba ya mbere yaramenyesheje ko hari umunyeshuri basanze agwaye inyuma y'ibipimo vyakozwe, naho bukeye bwaho yahavuye abeshuza ko ivyo yanditse atagaciro bifise. Bamwe bakaba bibajije ko ubuyobozi bwaba bwaramutegetse kubibeshuza. Mu ntara ya Kayanza bivugwa ko ku munsi wa kane gusa hari hamaze gutogwa abagwayi 34, abandi 15 nabo batogwa ku mutaga wo kuri uyu wa gatanu. Muri abo bamwe bakaba bari bamwe mu banyeshure biga batahi wabo hamwe n'abigisha. Hakaba hari n'ibindi bitigiri bitamenyeshejwe vyavuye mu bipimo vyakozwe mu nyuma. Kuri lise y'Imwaro naho abanyeshure 4 bari mu bitaro vyo mu Kibumbu inyuma yaho batorewe umugera wa corona. Ku munsi wa gatandatu niho abaganga baje gupima abanyeshure bahuye nabo bagwaye muri lise y'Imwaro, naho hari abatowe ico kiza ariko vyagumye ari banga ntibashatse ko hamenyekana abanduye. Mu ntara ya Makamba naho haratowe abagwayi bagera ku 79 mu makomine ya Mabanda, Nyanzarake na Vugizo nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru Igihe. Muri abo hakaba harimwo abanyeshure n'abigisha bo mu mashure yo muri iyo ntara. Reverien bazikamwe tumukengurukire ku isi yose ingingo zo kwirinda umugera wa coronavirus ziriko zirafatwa mu gihugu c'u Rwanda. Inyuma yaho ibiharuro vyasubiye kwiyongera, leta y'ico gihugu yafashe ingingo yo kugara amashuri ari mu gisagara ca Kigali nayo kubijanye n'urukingo rw'iyo ngwara ruvuga ku isi yose. Igihugu c'u Buhindi cagize isekeza ryo gucandaga abanyagihugu. Leta z'Ubumwe za Amerika naho igiye gushiraho ibindi bibanza byo gucandagiramwo abanyagihugu. Tubibaze mugenzi wacu Darlene Rakoze. Ibiharuro by'abandura umugera wa corona biriko birongerekana mu gihugu c'u Rwanda. Mu kugwanya ivyo bitigiri, leta y'u Rwanda yafashe ingingo zikomeye. Hejuru y'ingingo zari zihasanzwe, amashuri mu gisagara ca Kigali yongeye gufungwa. Amashuri yategerezwa kugururwa itariki 18/0 nayo yungurujwe gushika kwindi sango izomenyeshwa. Izo ngingo zishobora gukomera inyuma y'inama y'abashikiranganje izoba kuri uyu wa kabiri itariki 19/0 umwaka wa 2021. Igihugu c'u Rwanda uyu munsi giharura mu bantu bagera ibihumbi 11
bagwaye coronavirus hamwe n'abandi 142 bamaze kwitaba Imana. Ubundi bwoko bwa COVID burabandanya kwibonekeza muri Afrika inyuma y'igihugu ca Afrika y'Epfo, Botswana, Gambia. Ubwo bwoko bwaraye bwibonekeje mu mpera zino ndwi mu gihugu ca Kenya, buboneka mu bumanuko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Bwamenyekanye inyuma y'ivyigwa vy'ikigo c'ubushakashatsi mu vy'ubuvuzi co muri Kenya. Ico gihugu ca Kenya uyu munsi giharura mu bantu bagera ku bihumbi 100 bamaze kwandura uyo mugera n'abagera ku gihumbi 1,700 bitavye Imana. Mu gisi yose iri kiravuga ibijanye n'urucanco rwa COVID-19, igihugu c'Ubuhinde gisanzwe kigira ica kabiri mu bihugu vyageramiwe n'uyu mugera carateguye kuva kuri uyu wa gatandatu isigeza ryo gucandaga abanyagihugu baba umuriyaridi umwe. Ico gihugu gitegekanya gucandaga abanyagihugu barenga 300,000 gushika mu kwezi kwa Mukakaro uyu mwaka. Abagera ku bihumbi 224 nibo baronse urucanco rwa mbere kuri uyu wa gatandatu. Ico gihugu kikaba kiriko gikoresha incanco zo mu bwoko bwa Covaxin yakozwe na Bharat Biotech n'urwa Covishield rwashizwe ahabona na AstraZeneca hamwe na kaminuza ya Oxford. Muri leta zunze ubumwe za Amerika naho ntiborohewe, haraciye amezi atari make ico gihugu kigaramiwe n'uyo mugera wa corona. Ubugiye kurongora ico gihugu Joe Biden amenyesha ko hagiye gushirwaho ibindi bibanza ibihumbi 100 byo gucandagiramwo abanyagihugu. Mu gihugu c'Ubufaransa abanyagihugu bategerezwa gushika mu ngo zabo hatarenze isaha 12 z'umugoroba. Iyo ngingo yatanguye gushirwa mu ngiro kuva kuri uyu wa gatandatu. Uyu munsi kw'isi hose bamaze kwandura uyu mugera barenga 195 nabo abarenga 2 nibo ico kiza kimaze guhitana. Tumukengurukira Darlene Irakoze ashobora kuba ari umurundi wa mbere yatewe urucanco rwa COVID-19. Uwo ni Alexis Sabushimike aba mu Bwongereza akaba akora mu gisata cy'ubuvuzi. Haize ukwezi atewe urucanco rwa mbere, bikaba byari bitekanijwe ko ategwa rwa kabiri rukaba ari nago rwa nyuma ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze, ariko kubera igurirana gico kiza muri ico gihugu bakaba bamuhaye irindi sango. Alexis Sabushimike umutumire murano makuru aravuga uko bitotuma yihebura akaba yishura ku bibazo bya mugenzanje Frank Kaze. Nka cyane mu Bwongereza hari ingorane nyinshi, hapfa abantu benshi, hanyuma je nagize Imana rero kubera akazi nkora camba mu bantu ba mbere bategerezwa kwiteza urwo rukingo, hanyuma cangira nti sinorugisha. Bamwe baratinya kugwiteza, ariko je naguma nsaba Imana nti rugashika nzoba mu ba mbere, nzoja kugwiteza. Vyagenze gute kugira ngo mube mu ba mbere? Ino hariho ubuzi buzi imbere, donc buzi nk'abakora mu bintu vy'ubuvuzi, mu bintu donc bijya vya assistance sociale, donc baja mu bantu bakuze canke batembera mu bantu bakuze canke begera abagwayi, donc birumvikana yuko baca baba mu bantu ba mbere biteza urwo rukingiro, kandi ngira nivyo biriko biraba no mu bindi bihugu. Urafise icizere ko urwo rukingo ruzogira ico rukumariye? No kwizera abahinga nk'uko babitubwiye, nibaza yuko ruzotugirira akamaro, kuko aho ibintu bigeze ngira ico dufasha cose n'igihe gitoya ngira umuntu yocifashisha. Urwo rukingiro turavyizeye kuko hariho n'izindi ziriko ziraza, abahinga baraziravye baremeza yuko zizoshobora gufasha na cane zigabanye nk'impfu z'abantu benshi ziriko ziriyerekana muri ibi bihugu. Ubwa mbere bavuga yuko urwo rukingo kugira ngo rukore hategeza kugira urukingo rwa kabiri, hanyuma mukaba mwari murindiriye urukingo rw'umunsi wa gatandatu. Ubwo nabwo bakaba baciye babaha irindi sango ryo mu mezi 3. Mbega ico cizere c'uko urwo rukingo ruzoguma rubakingiye ico gihe ko ruzoguma rufise akamaro murakigumana? Turakigumana kuko sinibaza yuko bari gufata iyo ngingo batabone yuko urukingo rwa mbere twaronse ruzodufasha, kuko iyo ngingo bayifashe baravye igitigiri c'abantu bariko barapfa n'igitigiri c'abantu bariko barafatwa, baca bagira bati
aho uko twoja gutera urukingo rwa kabiri abaronse urwa mbere reka tubanze dufashe dutere urucandago abantu benshi batararonka kugira turabe ko batofatwa n'iyo ngwara. Ico nico catumye cane bafata iyo ngingo. Mugabo twibaza bavuze ngo mu mezi 3 ni ukuvuga nka je nari naronse urukingo rwa mbere mu kwezi kwa12, ubu nzoca ndindira gushika mu kwezi kwa 3. Nibaza yuko atangorane kandi sinovuga yuko sinokwikunda jenyene, ntegeza no gukunda abandi, aho niho ca numva igituma babigize. Mwobwira iki mbega abantu bakifise ubwoba bibaza yuko urwo rukingo ataco rushobora kumara? Cane nkaha mu Bwongereza hariho abantu batari bake urwo rukingo bibaza yuko ngo rwaje n'ingugana n'ingoga. Sinibaza yuko leta y'Ubwongereza canke izindi leta zozana inkingo batazi ko zizokora. Nibaza yuko ivyo abantu kumbure bizobavamwo kuko bazobona yuko ruriko rurafasha, na cane baravye abantu baja mu bitaro, abantu bagapfa, n'ibintu cane nka mu Bwongereza canke i Burayi biteye ubwoba. Urukingo nibaza ko ruzoshobora kugabanya izo ngorane. Nibaza ko ivyo bintu atangorane bizotera. Urabona muri iki kugeza ubu ibihugu vy'Iburaya, Amerika, Ubwongereza n'ibindi bihugu bimwe bifise uburyo nivyo bimaze kugira urwo rukingo. Mbega hari icizere mwoba mufise yuko urwo rukingo rushobora gushikira ibihugu nk'ivyo muri Afrika ushizemwo n'Uburundi? Ndizera cane yuko urwo rukingo ruzobashikira. Kumbure bizofata umwanya kuko muri bihugu ngira sinovuga ko babanje kwikunda, ngira no kubera hari ingorane nyinshi. Mugabo urukingo bariko baratanga ku banyagihugu babo ntaco ruzobamarira n'abandi banyafrika abo mu bihugu vyo muri Azi bataruronse. Nko ku Burundi nibaza yuko nabo nyene bazoruronka kumbure ntawuzi aho bazoruronkera, kandi nibaza ko urwo rukingo isi yose bategeza kuzorutanga ku buntu. Sinibaze ko hari abantu bazoja kurugura kuko barazi yuko iyi ngwara uko yaje ishobora kumara inganda kuko imaze kwica abantu benshi. Nibaze ko urwo rukingo ahantu hose bazoruronka, kandi bazoronka kuri gusa. Amakuru twabateguriye arabandanya. Ku munsi wa gatanu uheze igenekerezo rya 15/0 niho hibukwa imyaka 55 iheze Pierre Ngendandumwe yahoze ari umushirangoma wa mbere ku ntwaro ya Mwambutsa, akaba rero ari mu baharaniye ukwikukira ku Burundi hamwe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Alphonse Rugambarara, umunyepolitike, agahanura abategetsi bo muri kino gihe gukurikiza iragi yasize na cyane mu guharanira ubumwe bw'abarundi bose. Tumukurikire. Ahubwo novuga yuko ari Rwagasore ari Ngendandumwe twarabibagiye bose, kandi ivyo birababaje kuko niyo bari imboneza bukuri ku Burundi. Rero ico je novuga nuko abanyepolitike bo kwikubita gashi bagasubira kuraba iyo ngwano yahabaye muri ico gihe, babone abari mukuri kubwira abarundi baje hamwe, kuko abenshi novuga ko bakurikiye amacakubiri yavuye muri Prona. Abenshi ntibazi yuko izo ngorane zatanguye kubera abantu bapfuye ibiti gusa, nta yindi ngorane yari hari mu Barundi. Abarundi bari kumwe bose, bari bemera Imana imwe, bari bafise umwami umwe, ariko abanyepolitike bonyene kandi mu mugambo witwa Prona barigabuyemwo, bamwe bakavugira Abahutu abandi bakavugira Abatutsi. Kandi Rwagasore, Ngendandumwe bari babasavye yuko bagumiza intumbero ya politike. Rwagasore yari yabaraze. Aha niho hari ikibazo koko nyamukuru. Ntibareze barondere ingorane z'u Burundi ahandi, zihagaze ku bantu batarenga 4. Kare nabavuze. Hako rero twokurikira abafashe inzira y'amacakubiri, reka dukurikire abari bafise inzira y'umwumvikano, aribo Rwagasore na Ngendandumwe.
nuko nanababwiye unumwanya w'ikigabane kw'isoko gitegurwa n'uranirwa amaradiyo Inzamba RPA na televiziyo Renaissance icuno munsi gishimikira ku ngorane abarundi baba mu bisagara by'u Rwanda bahura mu gihe bakiriko barasaba ubuhungiro kw'isoko twagitegurira na Thierry Bigirindavi. Haraheze hafi imyaka 2 ishirahamwe HCR ridatunganije igikorwa cyo kwandika no gutanga ivyangombwa ku mpunzi zihungira mu bisagara mu gihugu c'u Rwanda. Iyandikwa mwe n'iryo riheruka mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2019. Irindi yandikwa ryari ritekanije mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2020 ntiryabaye rikiba kubera haciye haduka ikiza c'umugera wa COVID-19. Muri abo barondera ubuhungiro benshi n'abarundi. Mbega none abatararonka urupapuro rwa HCR rubaha ubuhungiro bagira ingorane zihe? Abaserukira impunzi bafashe iki ubituye afise ico kibazo? Ubushikiranganje bujejwe impunzi mu gihugu c'u Rwanda bubivuga kwiki? Ibi nivyo tugira tubaganirire muri kino kigabane kw'isoko cyo kuri wa 16/0 umwaka wa 2021. Thierry Bigirindavi nje genda kibashikirize nkaba ndabahaye ikaze. Naho igitigiri kitazwi neza abarundi batari bake baba mu bisagara vya Kigali Nyamata Huye n'ahandi ntibararonka uburenganzira bwo kwitwa impunzi ariko bamaze imyaka hafi ishikibiri bari mu gihugu c'u Rwanda. Bamwe mu baganiriye na mugenzi wacu Emile Nibasumba wo kuri radio RPA bavuga ko ukubura ivyo vyangombwa bituma bahahombera ibintu vyinshi. Akarorero ntushobora kuronka akazi utagira ivyo vyangombwa. Hari n'umuntu akwiyumvira akavuga ati mwene wacu aramerewe nabi agashaka kugufasha ariko ntibikunde kubera ivyo bintu vyangombwa tudafite mu buzima ku munsi nubwo bigoye cyane ariko ufite ivyo vyangombwa by'ubuhunzi bikwemerera ko uri impunzi uragerageza kuntu wigwanaho kugira ngo ubuzima bwawe ntibutosekare cyane. Ugwaye ndashobora kuronga amahera yo kwivuza. Ikindi ng'abantu bafise maladie chronique ugasanga ugiye kwa muganga bacha bakubwira ngo utegereza kuzana caution buri kwezi 10,000. None umuntu w'impunzi ayo mahera buri kwezi uzoyakura he? Umuntu nta mugamba ashobora gukora, nta mushinga ashobora gukora ko bagusaba icyangombwa kikuranga. Nk'umuntu yize no bwa akazi ku kazi bakamusaba nimero ya konti ntashobora kuguruza konti udafite icyangombwa. Kwivuzaho n'ikindi kibazo ahubwo ni ikibazo kinakomeye cyane kuko umuntu ashobora gukora n'umwanya ariko bigaca bisaba ko bamukorera ubuvugizi bakamuronderera abo bantu bajeje kuvura impunzi bigasaba umwanya muremure kandi muzi ko umurwayi nawe atamwanya wo kurindira afise abakeneye ubufasha bwihuta. Ari kuri mikro ya Bertrand Ngendakuriyo kuri radio Inzamba, Patrice Ntadohoka aserukira impunzi ziba mu bisagara by'u Rwanda amenyesha ko ikibazo bakizi kandi bariko baragikurikirana. Iyo batwituye turabafasha ko dushobora, ubwa mbere turabagira ubuvugizi ashaka dushobora gushikana ijwi hose, hanyuma ari nk'utwo tubasinyira dushaka ko turabafasha ibibazo bimwe bahura bakatwabwa tubasinyi. Duheruka no kwandikira abijejwe muri HCR no muri Ministeri y'Ijejwe impunzi kugira barabe nyene bagerageza gutunganya ico gikorwa, naho turi mu bihe bigoye bahamagara bake ariko turacarindiriye inyishu. Mu majambo make rero nuko kuko bahura n'ibibazo byinshi, ntibashobora kuyivuza, ntibashobora kuguruza nk'amakonti y'abashobora kuronka udufaranga kandi n'ikibazo kitoroshe. Ariko kandi no batera kamo ndabasaba yuko kizira kwicara tiyandikishije. Bumva benshi bagize amakosa ntibaje kwiyandikisha, nk'abiyandikishije Nyarutarama ku biro vya HCR ibababona mu mashini, iyo bagize ikibazo barabafasha. Mu bushikiranganje bujejwe impunzi mu Rwanda Minema bavuga ko abatararonka ubuhungiro bategerezwa kurindira kuko komite ijeje gutanga ubuhungiro yoyo ibandanya ibikorwa ariko ngo yiga dossier imwe ukwayo. Thierry Bigirindavi tumukengurukire imbere gusozera ano makuru dukwitsire mu gihugu c'u Buganda. Mukuru w'igihugu Yoweri Kaguta Museveni arongoye ico gihugu ca Uganda kuva mu mwaka wa 1989 yasubiye gutogwa ku munsi wa gatandatu ku kiringo ciwe kigira gatandatu
uko byatangajwe no mu gutegura amatora Yoweri Museveni yatsinze ku majwi angana na 58.64 kwijana mu gihe bahiganwa Bobi Wine yaronse ayangana na 38.83 kwijana. Umushinga amateka w'imyaka 38 akaba yari yamirije ibyavuye mu matora ko byabayemwo ubusuma imbere yo kwiyemerera ko ari we yatahukanye insinzi muri aya matora. Aya matora rero akaba yari yakurikiye imyamamazo yaranzwemo gukoresha inguvu aho abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta bahagaritswe, ibimenyesha makuru biraburabuzwa n'abagera kuri 54 bahasize ubuzima. Inana makuru twabategereye kuno musi wa mbere cyo tuyasozera ndabakengurukire mwese mariko muradukurikira naho butaha.